ivyuma ntivyakunze nkumbure yuko tuvyifashisha ariko hari ngombwa. Ubwa mbere kw'izina rya Association Communale turashimiye imigwi yose yitabiriye rino higanwa guhera mu ntango gushika higanwa rigere ngaha turisozera. Nongera ndabasaba imbabazi uburongozi bwa Association Communale bubasaba imbabazi ku mwanya uhaciye tutarakora ino ceremony de clôture byaratugoye cyane muratwihanganira. Bongera tubatera intege umwe wese ku rugero ariko mu bakinyi yuko bitoherera ngaha tubipfuza ko byinshi bisumba ivyo mwatweretse narijya uwanka gakurangwa ni gumutavu. Rero ntibigarukire ngaha nyabona mushishikare abahava baduga muri 3e division muzorushirizeho kwerekana ubuhinga nkumbure busumbirije ubwo mwerekanye muri D4 aba D5 namwebwe tubiteze ko byinshi cyane kuko mwebwe nimwebwe namwe muzoduserukira muri 4e division y'umwaka uza. Nyabuna ntimubone umenga murahejeje ahubwo mubone umenga muratanguye urugamba ruracari rwishi. Nongera shimira abanyakuru wa president b'imigwi baje kudufata mu mugongo. Nivyaze canke ni abandi ntibatwinuvye kubona abandi bubahwa batashoboye gushika ngaha. Batubwiye ati badutumye ati tubabwire mu bihanganire kuri Gigi. Mahini Gigi. Gigi. Lero turatangura ku mugwi muto wa D4 D5 aba D5 5e division ababaye aba kabiri turahera ko babaye aba kabiri Captain Achaza yakiri bahasha Leal Sport Academy turahamasha Foto. Ni JCM. Turafata amafoto cyangwa mu biganiro Hey everyone, SJ10 Media Burundi nagarutse mu Nyama de Blast 257 aho mubona turi kuri stade Umuco.
turi kuri stade Mushasha twaje gusozera ibirori vya 4e division na division ya gatanu ku mugaragaro. Hano ndi kumena n'urongoye ino championa akaba agiye kutuganiza tumaze imwe mu bijanye n'urugwaruka mu bijanye n'iterambere ry'umupira ngayi wacu. Turagwaye ikaze. Murakoze cyane. Ku mazina ni Karenzo Abdul Jabbar, ndongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine ya Muyinga. Abdul Jabbar, twaravye ino championa mbega yateguwe gute, mbega nibihe bintu mwashimikiye ko kugira mutegure rino rushanwa? Ino championa itegurwa ico twashimikiye ku myaka, gushimikira yuko abana baba bava ngaha nyene makrebe yo ngaha nyene muri komine Muyinga. Ego hama uburyo twakoresheje uburyo abarongoye iyi migwi y'icicaro ca kabiri n'icya gatanu bonyene bashize hamwe ingufu. Ego none nkawe nike kintu wabonye cyagutangaje kurugwaruka, mbega nike kintu nawe ubona mwe mwanya uri murishimira? Tugira cyagutangaje n'icyo uri murishimira muri rusange. Icyo ndiko ndishimira bwa mbere ndishimira kwa bana batoya. Ntitwari tuzi yuko ngaho Muyinga hashobora kuba hari abana batoya bashobora gukina umupira nkuko tubibona, ariko ikintangaza nuko abantu bariko barafata mu mugongo biboneka bano bana kandi ari go gwaruka gwejo. Ikindi gitangaje nuko canke ikintera gahinda nuko mbega runo gwaruka buca tururamurira hehe. Iyi D4 buca baduga bagenda muri D3 troisième division, mbe bavuye muri troisième division ngahe Muyinga ko atamigwi ya deuxième division ihari bazoca baja hehe. Ico nico kiriko novuga umutima ushikako nkumva yuko biriko birantera amakenga n'impuhwe zikomeye cyane. Mbega nkawe nikiye kintu usaba Federation y'u Burundi mu bijanye n'itegurwa ry'ama championnat y'ugwaruka? Mu bijanye n'itegurwa ry'ama championnat y'ugwaruka twasaba Federation y'u Burundi gushira mu kuboko na cyane mu gufasha bano bana mu kuturosa ibikoresho imipira, mbere wanashaka igashira mu kuboko kuboneka kuko nibwo Burundi bwejo. Ego twarumvishije yuko mu mwaka uzari no championnat ishobora kuba ari sponsorize n'ishirame rya SJ10, ese byo barivyo? Nta mwanya nta kintu kirekire no bivuga ko uko turacyavugana, nta masezerano turagiriranira ngo nkumbure duhave dugira icyo dutangaje imbere yanyu n'imbere y'abakunzi b'umupira w'amaguru muri komine Muyinga. Ese nk'ubu byoshika ukaba sponsorize na SJ10, nizihe mpinduka ubona wowe wocu ushiramo ku buryo bwa hino championnat twoyira abana mwimerere? Impinduka ubwa mbere murabona umupira waba nta bantu benshi bashobora kuwukurikirana, namwebwe ntimwa muri ngaha kugira mufata amasanamu atandukanye mu gihe yoba sponsorize muba invite kugira championnat uko iri kiragenda n'abatashoboye gushika ngaha ku kibuga bayikurikiranire kure. Ikindi ndizeye ko nk'abana babaye aba mbere le meilleur buteur le meilleur joueur twobashimira tukabatera intege bimwe biboneka hamwe umwana abona yuko yitanze hari ashitse hari n'abamushimiye. Ego Abdul Jabbar, uravye rino terambere ry'urugwaruka guno munsi we nkawo bigereranya niki? Iterambere rya runo gwaruka guno munsi mu ncamake ni vision igihugu kiriko, igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere muri 2060. Ntidushobora yo gutera imbere runo gwaruka rudateye imbere, ntidushobora gutera imbere kandi runo gwaruka rutabona iyo ruriko ruraja. Ubuheze umupira bawukina kome nko kwiryohera, ariko uno munsi umupira ashobora gutunga umuntu n'umwuga. Mu ncamake gukina umupira n'umwuga si kwiryohera. Byumvikane rero mu gihe tworonka baza gudufata mu mugongo urugwaruka ejo haza ubwoba abantu bashoboye kugira icyo baterera mu buzima bwabo mu miryango yabo no mu kubaka igihugu en general. Ego reka tugushimire kwa akanya waduhaye. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Sawa nkuko mubona turacyabandanya hano, kaba ndi kumwe n'undi mutumire nawe mwamubonye kandi reka nawe twidondore, ariko uko twavyumishe nawe ashobora kuba afise equipe kandi equipe kaba yatwaye victoire. Namahoro Mahoro. Meze neza? Ego tumeze neza. Ku mazina nitwa Vyayimana Sebastian. Mukaba mwari mwaje muserukiye equipe? Je naserukiye equipe GSM yabaye ya mbere muri 5e division. Ni école de football
turagerageza kwigisha abana kugira batere imbere umupira w'amaguru tubifashijwemo n'uburongo ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB asanzwe ari imvuke yaho Muyinga. Ego uravuze ko yuko ekipe yawe uno munsi yatwaye igikombe, mbega ni giki cyatumye nibihe bintu wakoze kugira uno munsi abana bashobore kugera aho batwara igikombe? Ikintu twakoze cyane nuko abana kuva tukibacagura twabaye abamenyereza tubaha n'ibikoresho tubashira ku kivi hanyuma barerekana ubuhinga bashobora no kwitegura ihiganwa cyo gituma bashobora kuba baronse amanota meza bashobora gutwara n'iki gikombe. Mbega nizihe mbungamizi uri murahura nazo mwitegurwa ry'iyi shampiyona y'aba bana? Ingorane dufise nuko turavye si twe twende tuzifise, ariko ahakuru dufise ikibazo kijanye n'abigisha kubera abigisha dufise nabo nyine bakeneye kwanza kuronka ubumenyi buhagije buri hejuru. Ibintu dusaba nuko abigisha nabo baza kuronka ubumenyi hanyuma n'ibikoresho biriho mugabo ntibikwiye gose, ariko bizogereza turabe ko twobigira hanyuma ikintu cyo tuba dutera imbere nuko tworonka tuza turaja kurahura ubumenyi, ni ukuvuga tukarani mashuri kuntu yitunganije kuntu agenda tukabitegura neza. Ego biracyari mu ntango turabashika aho tuvuga ngo twabiteguye neza, ariko hamwe bose abona ko ari ibintu byategurwa ku buryo bw'umuhinga byotuma abantu bashobora gutera imbere, abana bashobora gutera imbere kubera urukino rw'umupira w'amaguru bakaja mu mashuri yandi yisununuye twumva ku isi ari. Ego none nk'ubu twarumbishije yuko umukinyi Yusuf Nyange ariwe azoba sponsoriza ku ekipe ya Aigle Noir. Ese mwebwe namwe nike kintu na nkiye vision nkire jambo utanga kuri Yusuf Nyange? Ijambo icyo no musaba nuko nkugiye amaze gutera intambwe yoraba ntibande kuri Aigle Noir gusa, akaba n'umuntu yoba nk'umu ambassadeur akavuga irindi migwi hamigwi y'abana akaturana n'abandi bantu bari hari Buraya n'abandi bagenzi bakinana hari hanze bakibuka ko hariho batoyi babo bakeneye gutera imbere na cyane cyane batitaye ku migwi baje bavamo gusa, bakaba abantu baduserukira kugira ngo ejo tuze turumva batusabiye nk'ahantu amashuri yaza gufata mu mugongo abana kugira ngo nabo bakiri bato bagende ko abantu bagiye mu mashuri yisumbuye bakiri bato baca batera imbere kandi bagaca bafasha na equipe nationale gutera imbere n'igihugu cya gitera imbere ko umupira wazo kuba arakazi. Yego none nk'akandi kajambo twumvise yuko icyicaro cya kane kizoba kiri sponsorize na n'irindi shirahamwe gifuze kugishiramo umukono wanashaka bari tubwiye ngo gitwa SJ10. Ese kubwa nk'umuntu aduze mu cyicaro cya kane ni gute uri muravyakira, ni gute uri muravyuma ko numvise bwa mbere imigwi niyo yashira hamwe uburyo, ariko mu gihe ukina icyicaro kiri sponsorize ese kubwa ubyumva mwiki? Ibyo bishimishije gose kubera twadusanzwe dukina dutamba twirorera turonse aho duha sponsor bituma bwa mbere honyene no kugwaruka ucabona ko rushigikiwe natwe turubirimo tukano ko ari ibintu bishobora kuduteza imbere nawe bigateza imbere ubugwaruka bikanatuma n'umupira wo mu gutera imbere. Muraze ko mu yingi sanze ari ntari ifise abana bazi gukina umupira ku myaka yahera nta sponsor nimwe yari bwazi, ndetse bose abantu bazashamo sponsor byotuma n'abandi bari ruhande baguma bateza imbere umupira kuko urazi n'imipira n'imigwi dufise mu cyicaro ca mbere yatembere ko abantu bashizemo ingufu nyinshi kugira ngo kuduga. None natuvye tuze tuduge nuko ayo sponsor baba menshi hanyuma abana bagatera imbere umupira ugatera imbere haba ngaho Muyinga no mu gihugu cyose. Akajambo kamwe ku bantu bakunda football nga mu ntara ya Muyinga? Akantu twababwira nuko batohereza kuza kuraba umupira gusa ngaha burabo bakararo mugwaruka bakaza gushigikira abantu ko barafasha mu gukina kuko bakoresha uburyo bwinshi nabo nibaze bafashanye n'abandi bya duteza imbere umupira ku mupira burya ni business, baze tuwuhindure business ntibare ku muntu wagume yikorana mengo nyine baza kororera gusa nibaze n'abashinga uburyo dufashanye bya umupira utera imbere. Nicyo kintu bashikiriza. Kandi tugushimire nyakubahwa ko waduhaye kano kanya kawe. Murakoze cyane. Murakoze. Hano nkabandi kumwe kandi na president wa equipe kandi yaje gutwara igikombe bayitwa Hopstar, aho twumva ko yari yanaje ivana kure, aho umva kandi kunda umupira yari yagizanye n'abafana. Reka tumuhe ikaze turakuramukije.
murakoze cyane namwe ndabaramukije mumeze neza yego turashima turi n'akamwe kenshi cyane yego ngoni ari n'akamwe cyane ko batwaye shampiyona nka president wa Hope Star ni kihe kintu nizihe nguvu wakoresheje kugira uno munsi ube shampiyona muri division ya 4? nguvu twakoresheje si nguvu nashaka zikirenga n'ubushake bw'abakinyi hamwe na motivation y'abakunzi bayo arashoboye kuvuga bati uno mugwi uva muri interieur reka ugende gukora kidasanzwe mu ntara ya Muyinga muri ville aho twashoboye kumara ino shampiyona turi motive kubagwiza tunga ngaho ikiremba abantu bose banye no kubashimira cyane barakoze cyane ingufu zidasanzwe zavuye kuri bo mugiye mu cicaro cya gatatu aho twumva ko ari cicaro kirimo n'imigwi ikomeye ari cicaro gikomeye ni cicaro kiba gitegura ekipe kuba ekipe bya nyabyo mbega mwe mwiteguye gute ni kihe kintu mugiye guhindura muri Hope Star? Okay, Hope Star abakinyi twari dusanzwe dufise nico ahanini bamwe bariko baragenda twe turadukorera recruitment niyo ahanini tubona yoba intambamyi umuntu dukorera recruitment idasanzwe ku buryo bw'uko umugwi wavuye muri interieur ivyo kwerekana ibintu ngaho bidasanzwe mu ntara ya Muyinga ngaha muri ville ubu babone yuko ari umugwi nyene udasanzwe iyo recruitment niyo dutegerezwa gukora niyo ntambamye kubona iyo biri imbere yacu nayo kubijanye n'uburyo bw'ibisanzwe abakunzi bacu abafana baradufasha mu mugongo cyane. Uno munsi muratwaye trophy y'igikombe mbega wo mu ndoto zawe ugitangura shampiyona harabona ko Hope Star muzotiba mu bashampion? Mbere y'ivyo uno mwaka uheze ibinyere turangije twarakoze shampiyona twarayikinye irangira atanu n'umwe dusinze ariko ubu twavuze duti tuje turi seriye turavuga duti mpaka dukora ibintu bishoboka byose dushobore gutwara igikombe nabundi bwo ibisanzwe nguvu kabisa turazifise. None president nirihe bangaho iyindi migwi yitinya kwitabira shampiyona? Icyambere ni cizere, icyambere urashobora kuri cizere kavuga uti nubwo budashoboye uri cizere kavuga uti ico ngiyemo ndagikunze kandi gishobora gushika aho nifuza. Ni ryangiro dufise ntituzegera duhagarara n'abandi baturabire. Hama president reka tukere twakubaza ikindi kibazo ca nyuma kiyavuga giti none Hope Star intumbero yanyu ni yihe? Ni kuko tuzobumva nka za unite muduge mu giciro ca kabiri cambere mirati nivyo kwinezereza nyene ati mu giciro ca gatatu twahejeje. Oya tuge turafise hangiro twihaye turavuga duti ni mpaka ikivugo cyacu turi harimo forever ni bihe bidashira. Mpaka tugeze ku isonga isonga nayo ryo ngahe wacu mu Burundi barizi ni Primus League kubera ni intambwe idasanzwe kubera yaramuwe n'umugwi nawe ushobora umva iyo sponsor yayikoreye ni ikintu kidasanzwe ni ikintu kidasanzwe dusaba yuko n'abandi bahungu ariko barakura iyo miyabaga ikirakura ko yobandanya iduga ku buryo bwo yogira nico ciyumviro ko ni ciyumviro ciza cyane. Yego uvuye muri 4e division itari sponsorize ariko no munsi 4e division igiye gutangura mu mwaka uza iri sponsorize mbega ku bwawo bifata nk'iki naho uvuye mbega ku bwawe ni kihe kintu umva cyo bakigiye guhinduka? Byari byiza cyane kuko mwumva ko hari abakinyi bamwe baba bidoga turamere bitere ariko gace usanga nta kantu kabayemwo kuba rero iyo sponsor ibonetse ni ikintu ciza bamva bagiye kwera ku mutima nabo. Yego kubishima cyane yego kabisa. Sawa reka tugushimire kocha ku mwanya wawe duhaye. Yego namwe murakoze cyane. Sawa mugira amahoro. Namwe mutwara yandi. RS10 Business Group, RS10 Media, RS10 Beauty Salon, yari Mnyama de Blast 257. Nabwo ati twari kuri stade Umuco aho duhejeje rero gutanga ya tournoi. Nabwo ati kora like, share, subscribe kugira ngo ubandanye uri kumwe natwe kandi ntiwibagira gusangiza n'abandi ucufite nayo gakengeri murakoze. Ciao ciao.